mu binyamakuru umudepite muri parlement y'u Burundi ngo bavumbuye bamuvanaho kubera ko yabaye umudepite bamuzi ngo no mutu kumbe yarabeshye wewe Otis wewe wabonewe cyane ijambo reka mbaza ikibazo cyanjye aransa yahora reka twubahirize umuntu wese cyo ntabwo ndi gutukana ariko ngewe sinye ntukana we terazo izo nyigisho za Otis ndi kubaza kure mu Barundi nabazi by'u Rwanda Abarundi bazi Burundi reka avuga ko ari ku mutima reka mbaze ariko rero reka tuvugane kuri sivyo Otis akari ku mutima ko sintaza ugashira ngaho uwo muyende naje hariya reka twumvikane hari ibibazo nk'ubu no kubaza by'u Rwanda kandi ubona ko kumbuga ngaha ari ibintu umwe wese afise icyo bivuga icyo nashobora kugusubiza ndakubwira ngo sinkizi ariko nshoboye ndayigusubiza oya rero ivyo vya politike vy'intebe abagiyeho n'abakuwe je nembaje umweburayo yamurengeye uyu ntavyo cayishura ubunyene okay ambwire ndashaka kumwereka ingaruka z'ibyo bintu kumbwira ngo ntabwo ngendera kuri competence y'umuntu suko uwo mudepite kuba bari bamushizeho cyangwa yatowe nuko yarashoboye ariko nyuma avanwaho kubera yuko ngo basanze yarabeshye ubwoko ubu ntabwo ubona ko ibyo by'amoko bifite ingaruka ntabwo bagenda kuri competence ye ahubwo barebye ngo yarabeshye umviriza Otis reka igenda mu mvano ya mubyo reka ndamwishure ndeba wishure Otis yes reka ndakwishure kuri ico kibazo sivyo nakubare yuko igihugu cyose kirafise amateka yacu niko na president w'u Rwanda akunda kuvuga kandi igihugu cyose kirafise uko cubatse niba ubona muri constitution y'u Burundi hariho 60% kuraba 40% kuraba 1% kuraba nuko ivyo bintu byatangiwe ibimazi byinshi cyane kugira bigerwe ko babibona nk'umuti ushobora gutuma abarundi bose baba hamwe hakamoro n'umutekano kujya ubona uburundi butekanye uravyumva mbega umuheburayo uratahura yuko 60 40 na 1% ari 100% urabitahura turaza gukonsita bibaye ngombwa turaza ivyo biharuro uri kuravuga urabitahura Ntabwo sico dushobora no kugenda dugakonsita constitution tukaraba neza ama pourcentage yavye mugabo mashatse kwereka gusa ko hariho aho pourcentage ari nyinshi gusumba izindi setu ntugire ko ndi stupid ku buryo nashobora kumenya yuko 60 plus 40 plus bingana sa no sa ewe uri kuvuga iki yo nakubwiye nariko Karyenda manduhore ikibazo cya Otis rero Otis ndarutse kuri ico kibazo cawe twebwe ibi bintu by'amasosani pulsa canke by'apulsa ntaje ho tunabatutsi byaratumye turonka amahoro n'ituze abarundi barumvikana baja hamwe turasabiranira uravyumva biri mu byatanze ajya amahoro n'umutekano ubona bisesekara mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi nukuvuga ko nimba nk'ubu twebwe muri ama constitution uvyumvirize constitution mwimba ivuga ko mu gisirikare hashaka kwinjirayo tel pourcentage z'abatutsi tel pourcentage z'abahutu umaze kugenda ukabesha urumva ubuje kwica amasezerano icavuga niko gituma rero ubwo bagusize muri poste bagasanga warabeshe kandi iyo poste mu byo constitution ivuga byasaba yuko iyo poste ijamwo na bimwe bivugwa mu ibizwa shingiro byatumye turonka ya mahoro wowe gacugenda ukabesha ububaye umuntu aje guhungabanya y'amasezerano no guteza umutekano muke mu bene gihugu uravyumva rero bamukuye bamumenye ko yabeshe bakamuhindura ntago bivuze ngo ibyo ucuzara ngo ntibaravye ngo kabishoye no kuba bamushizeho bisunze nico constitution ivuga babizi ko bamushize abishoboye niyo bamuhinduye bagashira y'uhundi bivanye nico constitution ivuga ya constitution nyene yatumye Burundi bugira amahoro bararaba ko uwo muntu wamusubije nawe nyene afise iyo merite yo kubishobora sinomva rero na gatoyi ikibazano kiba kiri muri ivyo bintu je uco mvuga igihe ibintu by'amoko byovugwa kugira ngo ugire upfukame munda uwundi niho byo bari kibazo mugabo infwa byazanya amahoro bigatuma abarundi twumvikana tukaja hamwe akaba umuntu numwe ariko araryagumba ngo umucuru umututsi ngo urumutwa ahubwo nimba ari post itanzwe akaba ariko bisunga y'amateko n'ubundi yadufasha kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagane mu gihugu cy'u Burundi je simoni ikibazo aho kibakiri burayo ndakubaza nigiki cyatuma tutumvikana umuheburayo byatuma tutumvikana ni umuheburayo reka ndakunganira ivyo byatuma tutumvikana ni ibyatuma tutumvikana no bashaka gutwara umuheburayo ugatoteza abantu ikindi uvuze ubwoko umuheburayo uvuze ubwoko Otis uvuze ubwoko ingati Otis urahari
ubu sana de FDD ndavuga ya reka nkubwire ikintu kimwe OTC reka nkubwire nunganiye umuheburayo urumva yaje ku ruhande rw'abatutsi manzi Karyenda kagera sorry gatoyi ikintu OTC hari ikintu kimwe otazi uyumvira ko ivyo bintu bya Sosani Karanti ngo byazanywe na Send David ahibambewe ntabwo byazanywe na Send David ivyo bintu bya kandi Sosani byaje biri turi ku ntwaro ya Iprona niho bicaye abahutu n'abatutsi n'abatwa barumvikana bati ubiriza kugira ngo twumvikane cyose kujyana arabeshe akora ubutegetsi ico gihe hariho akora rusha n'imigambwe reka kubesha okay yari imigambwe none yajya mu bwo erega natwe yari imigambwe ariko yari nta societe civile yarimo Otis iyo akora rusha twaragize ntabwo ari Send David ntabwo byazanywe na Send David byazanywe na Iprona antivirus natwe barabitubwiye twarabigize iyo akora rusha twarayigize ariko se ko tabikurikije kutagiye muri ayo moko oya mwene uko mwaciye mumwica president wanyu mwaciye mumwica akasha mwica ubu namwe babihari mwari tuza kumvikana mwese umwe wese akumva yuko aserukiwe buri ubwoko bwose bukanko buserukiwe ariko umwe muvuga ngo mwese ngo muri abanyarwanda ubu n'abanyarwanda abanyarwanda bose barasanga tripe n'ingaga ntabwo n'abanyarwanda nawe umuntu ngo umunyarwanda muheburayo gusiguriye ni ibintu byumvikana vraiment atari guheza ingoni cyangwa cyanyu ngo nuguheze ingoni imbagoze ingoni nabyo no oya iki kibazo cha politike Steven ibyasobanuriye nabyumvisha Otis nabyumvise terazo iki kibazo cha politike kijanye ibyasiguriye nabyumvishe pe ariko ndashaka gusobanura ko biraciriritse ntabwo bijyanye Otis umviriza iki kibazo kijanye n'amoko yo muri constitution y'u Burundi nagomba tugisimbe kubera ko si kibazo tugomba kudiskita ko cyane abanyarwanda ntikibaraba twebwe abarundi biraduhagije nibaza yuko twoganira ku bindi bijyanye n'umutekano w'akarere mbega ko habaye ibihano biri ku gihugu cy'u Rwanda kikaba cyari gihakana yuko ubwa mbere cyatanguye gihakana yuko atabasirikare bari muri Kongo bahungabanya umutekano muri Kongo hama mu nyuma bakaza kuvyemera byaciye kure bagondojwe n'amakungu uno munsi mukaba muri ko muhabwa ibihano hanyuma mu makete atavuguruza yuko ivyo bihano mwahawe mwarenganijwe kandi mwarubahirije amasezerano y'amahoro muri Kongo uno munsi bongera ibindi bihano muzoguma mu Rwanda canke muzobakurayo ibintu mbajije akakwishura ndakeduga no ibintu mbajije nta basoda b'abanyarwanda bari muri Kongo ntago none se tuzabavana uri umunyarwanda none reka Otis yishura none se urumva njyewe deja umva terazo wabaze kunyumva yuko njyewe ndi pro government nduva ngo ngeshigikiye u Rwanda na leta yanjye yakubwiye ko amasezerano yose nta basirikare ifite muri Kongo gusa twemera impamvu M23 Rwanda so urumva ndi bunyuranye na leta yanjye se tuzabavana nta bariyo none mwe muravuga ko atabasirikare bariyo hanyuma murumva impamvu twe dushinjwa gushyigikira M23 okay none ni gute amasezerano mwasinye muri Amerika u Rwanda rwasinye muri Amerika harimo na Kongo amasezerano y'amahoro ariyo yifashishwa mu gutegeka M23 mu kuva mu turere canke mu kubategeka mu guhagarika intambara mu bice bimwe hanyuma bakavyubahiriza kandi atari amasezerano yari hagati ya M23 iri muri masezerano Doha buriya muri Qatar uziko Qatar ari Amerika nibyo twaganiraga kare Qatar buriya nuko ngo Amerika constitution Amerika ntabwo yemerewe buriya M23 niyo yagomba kujya tuvuge twere twishishe nuko turi cyangwa twumve impamvu irwana nuko turi leta ariko buriya constitution Amerika ntabwo yemerewe Amerika ntabwo yemerewe kuganira n'inyeshyamba kandi M23 sofa n'inyeshyamba kubera ko ntabwo barwanya ubutegetsi bwabo so ntabwo buriya niyo mpamvu Amerika icisha M23 muri Qatar ntabwo bafite iryo tegeko ribabuza kuganira n'inyeshyamba cyangwa kumediatinga kujya hagati gukora mediation
ibiganiro bihuza inyeshyamba na leta. Amerika yo ntabwo ibyemerewe, konstitusiyo y'Amerika ntabwo ibyemerewe, ariyo mpamvu babicisha muri Qatar, kubera ko Qatar numva n'amasezerano u Rwanda rwasinyiye na Congo harimo ubucuruzi, kubangwa amabuye yabo yaca mu Rwanda n'ibiki, ariko muri ayo masezerano harimo yuko ngo dushyigikiye amasezerano ibiganiro by'Idoha. Idoha rero niho Qatar, niho Congo iganirira na M23. Ariko twisubiye inyuma gatonya, amasezerano ya Washington niyo yatumye aba M23 bari bamaze gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo, niyo yifashishijwe kugira ngo basubire inyuma. Byo byagenze gute? Ni kuyihe mpamvu? Kandi binakubwiye ngo Amerika buriya ari amasezerano, M23 irimo indirectement nuko bica muri Qatar, ariko M23 muri aya masezerano. Neza ko amasezerano ya Washington bakonsidera amasezerano ya Qatar ya Doha, kandi ari M23 iganira na Congo. Nuvuga ngo M23 iri mu masezerano ya Amerika indirectement, kubera ko Amerika itemerewe kuganira n'inyeshyamba cyangwa gukora mediation ku nyeshyamba. Ariko n'ubundi niba bakonsidera ayidoha, nuvuga ngo bemera M23 barayemera cyangwa bafite ibyo bayitegeka indirectement. Ariko none uko bwawe u Rwanda barukuye mu biganiro, urabona yuko intambara zihagarara canke byose yuko M23 ari ishigimbe canke igashigwa inyuma? None se u Rwanda warukura gute mu biganiro kandi dufite haduyi wacu, umwanzi w'u Rwanda FDLR ari muri Congo? ubu rero natwe ko rege kabari iri muri Congo tusabe ibiganiro kugira ngo yes, oya gira icyo ukora, we ni uburyo bwawe, we nutegereza ko bagusanga i Bujumbura birakure, njye naho nzabategereza i Kigali. Otis, muri makuru avuga uti M23 nico gisirikare atari cy'u Rwanda mwifashisha kugira kibirukanire FDLR. Oya, njyewe nuvuga ngo nta kugusobanurira ibyo bintu, sinzi niba wari waje. Umwanzi wawe ni bunyanga, umwanzi wawe ahitamo inshuti yanjye. Nuvuga ngo njyewe M23 ndayumva ikirwanira ishyigikiye, noneho kuba ihanganye n'umwanzi wanjye, kuba M23 ihanganye na FDLR, ibyo bi automatiquement bitamfana FDLR. None FDLR bitamfana M23. M23 iri guhangana na FDLR canke iri guhangana na leta ya Congo? FDLR iri kumwe na Congo. Ndabaza M23 iri guhangana na FDLR canke iri guhangana na FDLR na FARDC bari kumwe, FARDC na FDLR bari kumwe n'Abarundi, bamwe ni coalition. None Abarundi, FDLR, Wazalendo, FNDB, FARDC, Wazalendo, FDLR ni yes, bari kumwe bahanganye na M23, bahanganye na M23. AFC twigwaneho. M23 iharanira iki yo? Uburenganzira bwo kwitwa abakongomani. Hanyuma u Rwanda nabwo rugaca rubibamwo gute? Kandi FDLR igamije iki? FDLR mu magambo, umva gusobanura FDLR mu magambo araho. FDLR bisigura, umva umweburayo, FDLR bisigura Front Démocratique pour la Libération du Rwanda. Baralibera u Rwanda muri bo intageti yabo no kuribera u Rwanda. Front Démocratique, niba ubizi neza, neva yavuze ngo agiye kubohora urubyiruko rw'u Rwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda ruraboshye, ubizi neza, siketa avuga ngo Otis, hora Mike hora Otis. Ariko wowe urashaka kuba umuntu w'umushinga nawe ugasigura ibintu nk'uko udakuza udebagura mu kuvuga ngo Otis, rekana niyo fasaga, rekana ni imbombo saga yahaza ubukwanza. Yahaza we ababirirwa barajya kuza nyuma yacu ntabwo twubaza. Rekana nizo aha wewe urabona yuko icyo kintu uri kuravuga, wowe uri mu bantu ba mbere bagwanya Karyenda. Iyo uri umuntu azi kuvuga ijambo neza, urazi ibyo uri kuravuga ko woca uba ufata iya mbere kurwanya Karyenda, ibyo avuga byose ko ari ubupfapfa. Ariko wowe uje ngaho ugasigurira abantu ngo FDLR gisobanura iki, ibi n'ibi, ushigikiye Karyenda ku byo akora n'ibyo avuga n'ibyifuzo byabo ku Burundi.
uzuhore ahubwo ubigumize mu mutima n'udusubire no kubivuga. Next one rekana n'aba bantu bahaza ubukwavu. Ivan amahoro Ni meza bite byawe? ni sawa karibu Murakoze. Hanyuma Otis yari gusobanura M21 ntiyayisobanuye neza se nabyo sinzi ko yoransubiriramo ngo numve igituma iri muri Congo. Kongomani bariko bagwanira uburenganzira bwabo kwitwa abakongomani. Kuvuga ngo bari muri Congo. Karyenda wewe ntibari muri Congo, baba muri Congo n'abakongomani. Rwanda rero rutarubiza mu gukora. none u Rwanda rucaruronka ibihano kubera umutekano. U Rwanda rushigikira M23 kubera u Rwanda kubera FARDC ikorana na FDLR. mu Rwanda rukagaruka rugashigikira Karyenda kugira FARDC yaravyemeze yuko ikorana na ivyo gendo bibaze mama wawe. bavuga ko rukorana na M23 mu bijyanye na gisirikare bavuze yuko bafatanya mu bijyanye n'umutekano w'imipaka bavuze bavuga ko hari umusirikare w'u Rwanda uri muri Congo kana manzi rindi terati hari aho bandikiraniye ukabugomba kuzozura hatumira abantu bakaza kuri pano yawe kugufasha ikiganiro. Abantu nk'aba Karyenda baza n'aba Otis batuka abantu ko bishakiye ku bavyeyi bofu umutuka umuntu ku giti ciwe nutuka umuntu ku muvyeyi wiwe tuzoyiguhebana ipano yahereye kera bivuga mumureka tuzoguhebana pano yawe uzanane na Karyenda mutukanira ahantu kuri kw'Imana. Oya namukoroye afete kare hari akabazo nagize sinari hafi niyo mpamvu mutigeze munyumva ndiko ndavuga ariko ibintu Karyenda avuga n'uyu Otis avuga numvise neza yuko ari abantu bafise ivyo bahurira ko vyinshi mu gushigikira imitekano mike iri muri Congo n'ibibazo vyinshi biduhanze mu karere. Abo bantu babiri numvise ko hariho vyinshi bahurirako rero ni vyiza yuko nabimenye ariko Otis nyaza ko hanyuma azoza aganira ibindi ariko Karyenda we no kumurabira hafi kuko umuntu yaramaze kumumenya uwari we. umva kirazo wewe je tangazwa n'abanyarwanda baza gushigikira ba Karyenda n'abandondeza kandi nabo je numva bafise ivyiyumviro nk'ivyo iyo FDLR bavuga mu Rwanda bagwanya mu Rwanda ifise ahubwo bari bakwiye no kuca badufasha bakagwanya na ba Karyenda imbere yuko baza kuvuga amajambo menshi. None uvuga ati FDLR yifuza kuza kubohora igihugu ukaja gushigikira ndondeza na Karyenda ariko baravuga na babatabazi ngo baje kubohora igihugu c'u Burundi. Wavuze ko igihugu c'u Rwanda kitaboshwe none igihugu c'u Burundi kiraboshwe coco kuri mu bashigikira abaza kukivurunganya ngo kukigira ngo kukibohora saga ana naguciriyemo abanyarwanda n'abarundi turi bamwe w'ibyo sibyo rero yabaye ikintu kibi tukwiye kukigwaniriza hamwe twese tutitaye ngo uyu niki urazi impamvu kuko abana abanyarwanda barashigikira Karyenda n'undondeza n'abandi mbese sibyo yego kandi bakibagirwa yuko ejo n'ibyashika mu gihugu cyacu nabo bizoba biri hafi yabo kumva rero dukwiye kubagwaniriza hamwe mani kuko mu Rwanda rwagize ibibazo biregeye kandi byinshi twebwe abarundi twagize ibibazo kandi birengeje sibyo rero ko twese twahuye n'ibibazo bikomeye dukwiye rero gufatana mu nda tukagwaniriza umwasi hamwe ngaho uje ngaho ugashigikira Karyenda ugashigikira sinzi ndondeza sinzi ngo kugira baze kumena amaraso mu gihugu cyacu none gashaka niba twese tazoza gushigikira babandi bagomba kuza gutera iwanyu mama mvuga erega terazo saga na mayikingi ibintu maze iminsi mbibabwira nidukomeza kujya dushinjanya nta hantu tuzagera uko mwumva abanyarwanda bumva
Karyenda ni nako namwe iyo haje umuntu udashyigikiye leta y'u Rwanda namwe mu mwumva hano hakari habuze umuntu witwa Magufuli ibintu yavugaga mwese mwamuteze amatwi nta muntu n'umwe wigeze avuga ati ceceka ibyo bintu uvuga si none hageze yuko abanyarwanda bashyigikiye Karyenda nyine wamubajije ariko ntabwo wamubajije mu buryo bwo kumwereka ko ibyo ari kuvuga atari byo wamubazaga kugira ngo umenye ibyo ashaka kuvuga ibyo ari byo urabona ibintu byo mu Rwanda simuze kubyivangamo kuko ntavyo nzi sivyo niyo mpamvu namwihoreye kuko mugabo hari ibintu atavuze kandi by'ingenzi kuko serivisi yo mu Rwanda ari ikintu kigaragara batanga serivisi neza sivyo ngakaza kuvuga ngo sivyo akivugira ibintu bitari byo rero ndibaza yuko umuntu undi ntaza kuvuga ikintu atabaze arinumira agaceceka ahubwo akumviriza rero dukwiye mwebwe mugaca mumubwira kandi mwebwe igituma tuca tunamushigikira namwe mushigikira aba bantu none se nyine sibyo ndi kuvuga dukomeza gushinjanya buri wese utunga urutoki mugenzi wawe nta hantu tuzajya iyo baje murabumva nimba natwe baje tukabumva nta kosa twakoze ko namwe iyo baje murabumva rana ikibazo hano gihagaze saho si ukubumva si ukubumviriza urumva ikibazo si ukubumviriza ni nk'uko twumviriza n'abashyigikiye u Rwanda umva ni kugira wowe wumviriza abashyigikiye u Burundi n'abagwanya u Burundi natwe ni nk'uko ariko twumviriza abashyigikiye u Rwanda n'abantu u Rwanda ahubwo hari icyo bita support gusapotinga umuntu ukanarenza urabyumva wowe mbwira impamvu ntakubeshe pano z'abarundi bariko bica izina ry'u Burundi iba yuzuye ko izina umunyarwanda kandi wa munyarwanda akacaza ashirako according akemeza yuko ibintu ari byo akanabivugaho kumenga arabizi ariko aranabeshya ahubwo akaza kuvuga ibyo yumvise kwa Karyenda akabigeza kugira akabigira topic akaza kubyumvisha abantu urumva ikosa hano rihagaze naho mbega nawe uko rero uri kuvuga ko hari pano z'abakaryenda zizaho abanyarwanda bakanabasapotinga hariho n'izindi z'abanyarwanda batumva politike y'u Rwanda ziba ziriho abarundi nababwiye abantu dukomeza gushinjanya buri wese umwereka umutunga urutoki ntago bizakunda Rana hari ikibazo kihari hagati y'u Burundi n'u Rwanda karavugana nanjye nomushigikira je nkunda kuja muri amapano nkakurikirana nkaraba nkabona na generation z'uno munsi katanike tuzogerako kubera ko iyo kuri no muri topic ngo twavugana ikintu ku gushinjana nyene kwagirizanya gutukana ukarondera inyishu za kuva muri ibyo bintu ugahebura cyo bituma nibaza ko kugatube twoshika no kukintu bigoye cyane inifu watu tumanza tukiga uburyo bwo kumenya ingene tuyaga umwe akumviriza uwundi hama tukabona reyarima ico dahuriza ko ni ikihe mbega inyishu yacu ni yihe ariko usanga izi pano ari ugutukana zitangwa ari gutukana gutumvana bikarangira nyine arakajagari kandi babikora bameze nk'aho barimo kwishyurana icyo wankoreye ejo nanjye nzakigukorera kuri pano ya mugenzi wawe umuntu uzi ko ndwanya nanjye nkahita nza kuri pano ye ko turi inshuti nkahita nza nkakurwanyirizayo ibyo bintu tuzabikora kugeza ryari n'ibyo rurimwo ntabwo ruba n'ibyo rurimwo ntabwo rufise iyo ruriko ruraja ni jemba bica bisigaye bimeze nka vantire nko kwiryohera nyene tu uba uri kuri social media uriko raba imyifato baba ariko turondera amahoro mu bihugu byacu twese bashaho aba bakagenda bose baciye bava ku murongo mwibaza ko ari kubera iki none uribaza yuko ushaka kuzokwama uri kufa n'abantu mwumvikana gusa mwumva ibintu bimwe udashobora kuresista mubo mutumva bimwe hama mukiga nyene mushobora kugira ico muhuriza mukagifundika mukabona ati dukeneye iki zogenda ukuntu rero numvise Karyenda atukanye ndamukoroye ndashaka kubaza urabona yuko ibiganiro twaba tuganira kugira igende neza ariko tukoza twatukana ngo nyokonyo nibyo mvuga nyine gutukana ni bibi ibyo gutukana n'ikintu kwanza yuko iyo ariko ahanini ibyo bavuga ntabone ntibabeshe kurumva bavuga ngo nibo bacafuza igihugu ubwabo abategetsi bo mu Burundi nibo bacafuza igihugu iyo bitari kumurakora neza abantu barabasuza
iyo umuntu avuga umubana urumva ibi bintu mubana Yesu. ibi ni ikibazo gihari sinzi ko murabona ibibazo biriko birabaha hagati y'Uburundi n'u Rwanda ibintu byose ugwaruka turabipolitiza ibintu byose tubigira intambara kumva ngo Burundi burabuze igitoro tuja tubipolitiza ukamenga nyene twaronse akajya ngo kwinjira namwo kugira ngo igitoro gusa amashuri ntagenda umuriro ntuhari ibintu byose ubona kuko ntushobora ngo amashuri ntagenda je nizi Burundi kandi ntabwo mbwira ngo wowe wawurize hose ngo njaji none rana umuriro turiko turavugira ko somuriro nico muheburayo nkuyavuze ngo umuriro iyi telefone dukoresha ko twama tubona amapano yugururwa n'abantu bari mu Burundi bakamara ko amasaha 12 bari kuri pano neza cyane uwo muriro babagiye kushariza muri Kongo nivyo ndiko ndavuga graduation zamazabaye mu Burundi begizo graduation abana hinge gato abana b'u Burundi bava mu Burundi bagiye kwiga Kongo bagataha i Burundi bava mu Burundi bagiye kwiga mu Rwanda bagataha mu Burundi ntibiga mu Burundi nyene iyo harakati kandi reka ndababwira ikintu kimwe reka mbabwire ikintu kimwe Sendede ntiyaje mu gihugu cy'u Burundi gutwara u Burundi nka Yesu Sendede si Yesu inkotanyi ntizagiye gutwara u Rwanda ngo nuko ari ba Yesu oya si Imana aka mistake kazokwama kabaye ariko kubera iki hari abantu baza bagafata ka mistake kaba kabaye ku muntu bakagira ikibazo gituma bafuta n'ivyiza aba yarakoze bakaca baza ngaha bavuga kote faiblesse gusa mugabo abantu umuntu abereye agiriye inguvu bakaca baza kuhagwanya ntibanahavuge yewe saga hari ikintu cyo nkunda kuvuga rega nta gihugu kibura abakirwanya ntibibaho ikintu nkunda kuvuga benshi bagaca bakoma induru nyene baba batumva ibyo ashaka kuvuga je ndiko ndaraba nka CNDD-FDD kovitwaye burya CNDD-FDD nibaza nk'imyaka yaratwaye iri mu mahoro ngira yo bitare nka nk'itatu canke ine ikiza imyaka yose yakurikiye yagumye ifise intambamye rero niyo ndiko ndabona n'utuntu nubwo twari duke CNDD-FDD igeze kuno munsi je ndabona yuko ahubwo iragwana cyane kuko CNDD-FDD yagize intambamye nyinshi cyane ifise abantu ofete CNDD imeze nk'umuntu nko kujya imodoka yaba yazamye ukaba mu kuyisunika inyuma yaho gacaza ubundi umuntu aguma kwiga wowe uri korasunika ya modoka nivyo bintu CNDD-FDD irimwo kandi abantu benshi nk'ibyo ntabyo babona iyo nabivuze bavuga ngo wewe uzanye Mbonerakure uzanye ibika ariko uko niko kuri je maze kona CNDD-FDD imbere atwaye itekanye na gatoyi nivyo byararenze nk'imyaka 3 iyindi yabaye imyaka y'intambara cyo gituma rero kubona hari ibintu n'ubu byanka bikananirana bikagira iki jeramye ndabaza none urabona ko umukuru w'igihugu kwera yonezego no gutwara igihugu kitagira igitoro akanezega igihugu kibura isukari bikamunezera kandi nawe nyene aba akeneye 6 akeneye amajwi zomunezera hariho rero umuntu ariko arasunika imodoka n'abandi bariko barakwega umuntu ariko arasunika imodoka kugira igenda ivyo rero abantu benshi canke ugwaruka ntidushaka kubitaho ntidushaka no kubimenya dushatuma duporotiza buri kintu cyose tutazi hariho kubabaje nuko umuntu wo kuza kuvuga ukuri ibintu bigaragara aza kuvuga ubu benshi gusa ngo nta mashuri ngo nta miriro bana ya mu bisanzwe Uburundi n'u Rwanda turafise ikibazo gikomeye kandi ico kibazo gikomeye kirahagaze ku bantu babona yuko bafise influence cyane bafise influence nini cyane kuri population y'Abarundi n'Abanyarwanda ko baje n'ikihe kintu bamariye abanyagihugu muri 2015 hari ico bakoreye uravye ari indi ngeso biharaje urumva sinzi ko murayibona ingeso biharaje iyo mutumva kintu kumwe baca gutera ubwoba ngo biragiye guhinduka ngo bazogufata ya nuko bacakubwira ngo wowe nimba ugomba kugwaza rero ngo biragomba kudestitiwa ivyo vyamiritse niko tovuga ngo ugomba no kuzana ngo intwaro y'igitangaza wakumva mutavuga ibintu bimwe ugacuga ngo tuzokwereka ari twagishikira wowe ubwo mbona agatima keza wowe ubwo mbona amahoro iyo ntwaro wewe umuheburayo ikibazo kihari si kuvuga ngo nuko ngo barababazwa n'ibiko biraba mu Burundi oya ahubwo Abarundi kosa dufise bamwe si twese
turafise ka kantu ko kwimangarika. Uvuze kwimangarika muravyumva. Kwiparatura wewe umuheburayo niba wewe umuheburayo umeze ufise itandukaniro na Mike ukavuga ngo Mike ntiyomvugana urumva ngo Mike ntiyomvugana ngo muri kahise ku Burundi ntaho bigeze biba oya amateka abaho kugira hinduke urumva amateka ntazokwama ari yayandi so umuntu wese yumva abantu bariko baravuga ubu nuku jewe nta muntu azondiwe ariko ndetse kubesha ikibazo baba bafise barajwe ishinga no kumva yuko ubwoko bw'umuhutu butwara igihugu cy'u Burundi imyaka nk'iyo bariko baragitwara urumva nico cico so ivyo nico kibaje mvuga yaba umututsi ariho mu Burundi yaba umuhutu ariho mu Burundi umutwa ariho so bagwanye ikintu citwa ngo abahutu ntibo dutwara ahubwo tushitseko tuja tubica tubahonye uravyumva baranatwishe baduhejeje ziba saga yamama ndakubaza duhereye ni ikihe kintu wotubwira bamaze cyatari usibye ntuzeye uwo perezida n'induwe umva bande horamubwire icyo bamaze kirahari ni kijya nyene ahubwo igikuru bobo baracimariye ati gute iki gikuru bacimariye nuko bafashe bakica abahutu bakabica bakabahonya urumva ariko tugiye kuraba kuditerambere nivyo mugomba mvuga vyabagaza canke ibiki no mes amis ntako uburundi bwari gushika no mu mwanya turiko hatarubakwa ibarabara na rimwe urumva ariko nawe nyene nta bintu vyahatari yakoze abadukoreye ivyiza nibo tuguma twibuka ni Rwagasore na Ndadaye abandi bose baje ari kutwonona baje ari kutwigisha ibi baje ari kwicaba no kugira iki rero ubusende defded intambara iri kwiragwana igiye kuyitsinda kandi yitsinze iterambere rikariseseka ati gute sende defded igise ku butegetsi igwana rya mbere bagwanye kwari guhuza abarundi basubire babe hamwe barakunze icya kabiri sende defded igise ku butegetsi yaje igomba kumvisha umuhutu n'umututsi ko bo kwicarana ko borongorana ko boba bamwe ivyo ntivyakunze none ico baragikoze iterambere riraje ahubwo umurundi wese yumva yuko iterambere mu Burundi aze agwanye umuntu wese aza amwumvisha yuko mu Burundi basubira kuba intambara hagasubira kuba intambara mes amis hagasubira kuba intambara mu Burundi twitege iterambere mu bihumbi bitatu urumva twitege nuko tuzosubira kubaho nkuko tubayeho muri bitatu muri 3000 je vous jure saga kuri cyo uvuze cy'intambara mu Burundi ntigishoboka uti ntigishoboka gute twahagurutse kandi twahagurutse urabona ko tumaze kubaca inguvu aba bahungu yaba ari Chimamanda nawe kagenda inguvu yari afise hamwe n'uriya nani ndondeza mangetingiti inguvu bari bafise kumva aho duhagurukiye sizo bafise ubu uze wumvize n'ukuntu avuga ngaha kare ntibakuha n'ijambo kare ntiyashobora no kumviza n'umuntu n'umwe yazavuga ahejeje agaca agenda ariko ubu baricara bakumviriza urumva ni ukuvuga iki inguvu zikabanirana kandi inguvu zose w'iryo zihabwa ahubwo yaje mu nyuma yabo ariko inguvu uzihabwa n'abanyagihugu yari kuri Twitter udafise abanyagihugu nta ngwano n'imwe ushobora gutsinda ntibikunda rero twebwe tugomba guharanira agateka k'abanyagihugu ingabo zirahari zizodufasha kugwana hanyuma abanyagihugu natwe tube hamwe tureke kwifatanya nabo bansi bagomba kutugarukana gusesa amaraso mu gihugu ibyo navuze ejo ndababwira uriya mukombozi n'umugabo sibyo
ati ni umugabo gute yaremeye araza arahangana nubwo yabuze iryo nota rimwe ariko uno munsi yabuze rimwe ejo azoronka irindi sivyo azorironka rero namwe zana ivyiyumviro vyanyu mubishire mu bene gihugu nitwabishima tuzobatora apana ibintu vy'urusasu ngo amaraso aseseke ivyo bintu ivyo nta murundi yovyemera nta murundi yovyemera kabisa. oya ivyo by'intambara just nibaza nta pourcentage nyinshi nobiha yuko byoshoboka ibyo nyene nukuntu nyene abantu bibaza bariko bivugira nyene bivugira canke umuntu nyene ariko yiyumvira mu vyiyumviro mugabo gusa dushaka gusa kuraba iterambere dukeneye niryo dushaka gusa kuganira ko tukaraba ikintu ibi bintu tubura vyoboneka gute ni kesore mezire zokorwa kugira ivyo tubura bituma numwe abashaka kudusha mu byahumye acashaka kuba ari byo yisunga mu kugira ngo abaradukindaga yes nta muntu yonteha ko mu gihugu hari ivyo tubuze murabizi mwese ariko je cyane ndabiha isiguro y'intambara CNDD-FDD yagira ahura nazo kuvitwanya hari abantu bagumye bagerageza kuyikwiga kugira ngo intwaro yabo byanke ko ari ikintu bageraho kandi azi n'uwo abantu barahari kandi bari muri CNDD-FDD bari n'inyuma ya CNDD-FDD barahari burya umuzungu ibyo akora byose atari we ashobora no kuseruka ashobora gutuma abene wacu nyene baturi kumwe rero nico gituma ivy'intambara byo ndazi ntabwo byokunda ariko muga ibyo tuba duhuriza ko twese tubona nk'iterambere tubura dushaka kwiga abo bantu bariko barakwega umugambo kugira ngo ntushire kubishikako kugira umugambo ushire kubishikako je niko ndavyumva dusubiremo neza ikibazo bagakwega abantu muheburayo niko navuga nti aba bantu nyambari na 20 kanga urabona ko bananiwe yes umuheburayo baruvuze gute niko navuga nti jewe ico namwe mvuga nabivuze jewe ngerageje kura kuva CNDD-FDD twaye ntabwo yoba yatwe nk'imyaka nk'itatu ine ibiri tatu isa n'yidegenze ariko inyuma yaho hariho ingufu zagumye zikwega ku buryo idashobora gukora iterambere rigaragara ahubwo uwo mugwi ukagerageza kushira iyi leta muri esheke ari byo byibiko bigaragaza muri romisi ugasanga ko turabura ibitoro amasukari n'ibiki nariko ndavuga nti rero dushaka kuraba abo bantu nimba baba bari muri CNDD-FDD bari mu CNDD-FDD batuma ivyo bintu bituma abantu baronka ivyo bavugira ko biri negative abantu bamenyekana maze ivyo bintu bigakogwa kugira ngo bamwe bya bintu abantu bavugira ko biri negative babibure nico je mbona mu ruhande rw'iwanje twa dushaka no kuganira ko tukakiganirira hamwe ubundi bwo vy'intambara byo kugira ngo intambara ibyo ntabwo byokunda shikuno mwana abantu baramaze kumenyera amapiza bamaze kumenyera amakefsi urumva ibyo kuzana ngo ushira abantu mu byo kurasana ibyo ntabwo byokunda Egora tagiye nivyo nababwiye mwe muri mu masosi sohi mu nkoko ziteye imiti wewe urikuza gushuka abandi bana ngo baje mwisha wetangura imbere uyifate imbere ubwo muri za Amerika ubwo za Canada uzugwana azagwane kabisa kubesha abandi bana urugere kuri n'amapano urumva wewe uhejeje gukubita inkoko yose zimwe batera ibishinge yarangije ngaho kubwira umuntu yawe ejo bazokumena umutwe ubundi yigaramiye mu zabubiriza reka share baze kuri tele Burundi ikibazo bwagumye bugira ikibazo kimwe bagumye bagira leta yacu yagumye igira ingorane y'impuhwe ariko jesho no kubwira barize nabo sabana bato ngo harageze yaho impuhwe baziterera hariya isahani bari bazisize ko bakayimena hama bagakora igihugu atari icyo gupfa kwasama ko n'abantu bose ariko wowe mbwira nk'umuntu akagenda yoshobora gufata mitira yese kagenda yogwana nayo
yorasi igihugu akoresheje umunwa wiwe ukiyumvira none nk'uyu muntu ntiyofatirwa ambarwa kanaka kugira n'abandi bigire n'ivyo vyaba ndetse ukubesha igihugu kibanyi ikintu leta yarushije amaleta menshi muri Afurika ni ubudahangarwa kandi ubudahangarwa ni kiba gikenewe ku gihugu w'igihugu si nyoko wawe si so wawe eka si n'uwo muvukana wewe wamenyeye gutindero Karyenda yakuze akurira mu muryango ufite amafaranga bamusigiye ibisigi arajyana na bene wabo so rero umva abakeneye no kuza kuryagomba ku gihugu urumva wewe mbwira umuntu Karyenda kwe reka namushire ko mvuge umubona cyane ho bita ahubwo rijya jwi riramuremera wangu niyo rijya jwi ritahe rijya jwi urumogi rwinshi afite ijwi riremereye kabisa rijya jwi n'urumogi wishire ko yayenda afise ibiterede nk'umusatsi nta n'ibiro 50 ashikana kuri Mr. Kaya umusisi nkana Mr. Kaya nanamuhutse na TikTok yanse kumushirako yamaze kumuhaga man yamaze kumuhaga sanga yamaze kumurikota iriya sura ntibayikira Imana bikaze urabona terazo sivyo abantu twararushe mbere abantu twararushe abantu twararushe nguyo wewe terazo shumbira umuntu nguyo wesaga we twafunze nani reka ntitunwa amazi kuraho uwo muntu wese ubiza kinguge yawe mbere yoyo ni mwiza weshiraho inguge yawe urakoze gutukashira ni wa mugabo wa Pamela ex-husband ari umugabo wiwe ariko vraiment abantu barahura bagaca bakora ibintu bisa vraiment abantu bananiwe no kubana baragiye kubaka igihugu henguyo Kaya uwo bita Kaya none se we bavyaranye niwe mugabo we wa mbere bavyaranye aho je mvuga ko igihugu c'ubundi cyagowe sahandi umuntu nk'uyo ni umuntu wo kuza kwasa amakuru y'ubureke uyo ndabira Karyenda none saga none by'ukuri tutabeshe ubana na ugasonera nawe ubusa umugore wiwe yumva ko ariko ndabyumva nimba ari ukuri bafashwe n'impwemu imwe biranananiye no asha no mu mabarabara ibujumbura bari kumwe bariko barasara 2015 basarira hamwe ni umugore wiwe ex-wife ari abantu so rero abarundi ugire no kwiruka uwo mwerege nani binafsa no nabikuwa abarundi twararimo warimburuka naho ukimbura n'umwumbati n'ahantu ukiruka umviriza Mike Yenge je mbere icyo no hanura abarundi imbere y'uko ushigikira umuntu uzumanze umusaba ati mbere ushobora kunyiyereka kuko president bavuga turamuzi ntara sendede yarishize aho hanze barayimenya nabo baraza bariyereka abantu imbere yo kubigisha abantu mbere ndababwire umwe na Chimamanda we ni n'umuntu w'umugabo aboneka none nk'uyu Karyenda ego burya Chimamanda ni sawa umuntu arigaragaza n'isura yiwe ukanabona yavuga ni sawa gute ariko referendum neza mefreze se namwe nk'aba saga na Akimana King namwe takereze intellectuel ntimuka bwa bintu nyene za mvugo zaba ari abantu nyene dukanana akaba ari politike nziza muravyumva nta muntu dutuka none si byiza ibyo kuvuga ngo wewe umuheburayi umuheburayi ukuri tuvuga ukuri tutabeshanye
aha Karyenda wo mubona nk'umuntu yoza gusungana ku gihugu wowe murazi urugamba rwe nturubona erega urugamba saga kurasa gusa urwaye urugamba no kuyayata n'urugamba cyo n'ubujuju n'ubusazi kuyayata n'urugamba umunwa urabizi nawe nyene ko mu rugamba urakontribute ntibizi none wabonye abashize ugwaruka mu myerekano bakoresheje umunwa byonyine kandi oya inye nkubaza ko sende defte yagiye kugwana iyo minwa yarimwo Habimana yarawukoresheje kuba M23 iri kiragwana ntiza kuvugirwa n'imihimbiri nk'abakaryenda urumva ibintu by'ubujagari umuheburayo si ibintu bikenewe ku gihugu oya jamais n'ukupima igihugu cyo ndabijagari n'ibintu by'ubujagari n'ibintu bikenewe muhiri wawe mu nzi wawe no mu bana bawe mugugeze ku gihugu ukareka kuyayata uyayase bazoza bakugira ubusa bakugira ifu y'imijira kandi ntuzusare mugabo natwe tuze twerekana itandukaniro mu gukoresha diplomasi turiko turavugana kubera ko nimba abantu baza bagatukana ngo nimba ari Mbonerakure ngo ibiki n'ibiki utujambo nyene twuga natwe reka abandi mutamuvyumva kimwe habe diplomasi mu kubishura ntitujya ibintu byo ngo buri mara yangu n'ibimogi ngugire bikoya reka umuheburayi sibyo ari karavuga gatari byo mugabo tubikije ukuri reka umuheburayi yes ngomba ndakubaza ubu shetani yoba akicihana shetani ewana ngira yo kwihana imana ibigomba kubera nta kinanira imana uraziga umuheburayi nonewe kumengura mucinya ukuntu ndabibona aba bantu jewe nka Karyenda sinzosubira kumuduza ko narinze umuhost sinzosubira kumuduza kabisa no kuvuga nzoshira abantu mbona ko tuza kuvuga ibintu tuhuza apana umuntu aza kutwopoza afasha aza guterera ari vya bindi nyene sinzosubira kumuduza kabisa Terazo yes je no gusaba yuko hari ikiganiro nk'iki ntuzotinye kuduza umuntu mutumva ibintu cyo kimwe nivyo navyiza kugira umenye neza ingene abantu bagwaye ni byiza cyane urumva umuheburayi ikibazo akiri mutapinge ahantu ikibazo kiri nuko umudugije aca yica sije mwariko muraganira akazana ngo ibitera hamwe mu Burundi ngo turavia urumva ibitera hamwe mu Burundi ivyo mwariko muravuga mugaca mugitakaza ntimusubira kwivuga aba rero baratudestabiliza mu mutwe muri ntoze muri topic tuba tuko turaganira je mbona ushaka gutuma ba maintaininga ntuziye topic wazanye ugiye kuri topic kwa mukanatika oya we umuheburayo umva kubwire umuheburayo ikintu gituma yorekano kubaduza cyo kubwira bajya abahungu umugambi bafise baravuze igihe kinini message zabo zigapasinga uko bazishakiye kuko atababavuguruza bari bahari so abavuguruza baraje bamaze kuza ubu rero ingufu zabo zimaze kuba zigenda zigabanuka ubu umugambi baciye batora suwe no kuvuga ati kwe turi ku mapano yacu tuzoyaga neza ubuduze tumenye ko atariwe tumukorora ubuduze tumenye ko atariwe tumufungira ko Mike agiye kuvuga hama tuvyicuka hama natwe cyo tuva hiwacu tujiwa tuje konona ibiganiro bayaga so rero ntushobora gufata umuntu aza akubwira ngo nguya hazi ukwavu ngo ababirigi bararyama ubukwavu ngo bagasigaza amatwi ngwimbombo zikaca zijyanazo wewe n'umuntu wo kuyaga nawe vraiment wumva ko wo yaga nawe uri kwatanga message ku Barundi sheke rero y'abantu ari hagaze baraho nyene kuko ntabwo ushobora kuba muri politiki y'urakina uwishamwe byo gutukana kamwe nuko wibaze ko resisi nimba ushaka kuresisa ushaka kugira diplomasi ubwenge ushaka kuba bwo convaincre n'undi muntu ngo yiyumviye
wewe umviriza uramaze kuja kuri live ya Chimamanda je nayigiye ko Chimamanda n'umuntu uzamva kubwira umansuhore mvuke uhora twebwe mwabipfumye mutumva mutabona ko senide n'igihugu kiriye umva kuyo muntu iwiwe aji wawe naho acha agomba kuzana iyo ngeso nyene kugira ngo stopinge but no bro come on kubemerera abantu nk'abo igihugu si pano igihugu si ubuntu bwo kwasamako wewe genda wasame muhiri wawe ufate umugore wawe uvune wiyice umenagure mugabo igihugu nshobora kucica abantu bakibona abagikunda bahari uravyumva bajye batipe batumye Burundi bufatirwa ibihano ingaruka ubundi bwagize bufatirwa ibihano nizi turiko tubamwumva rero ubu Barundi hageze ko twiga mbega izi ngaruka twatewe n'ibihano twafatiwe n'amakuru tuzivemwo gute hakacahaza hakacahaza umuntu ubundi dufise twebwe hakacahaza umuntu aza kubayobya batwara mu bya FDLR interahamwe mu Burundi aza kubatwara mu ntambara muri Kongo ngo leta ikwiruka abasirikare b'abatutsi mu Burundi hama hakacahaza ubundi ngo abasirikare b'u Rwanda buzuye muri Kongo no bro twebwe ikibazo Burundi bufise sije je nababwiye abantu bose Desire nama namubwiye sinema namubwiye turiko turayaga ku kibazo cy'u Burundi iyamiriza uwo muntu wese aje kubashira muri topic ya genocide yakorewe u Rwanda genocide y'u Rwanda yarabaye ariko ntibayituzanemwo ni wabo n'u Rwanda haronderwa abanyarwanda ntiharonderwa abarundi kubera ikibaza kwivugira ku mapano yacu ntibo bivuganira iwabo twe tukibakira igihugu sa umwe ya genocide no kuvyihoza ubu je nzojako pano nzojako y'umurundi iriko iravugirwa ku bya genocide y'u Rwanda nzoca nkoroka mpejeje gukoroka canja ku muri reportinga nizeye manzo muri reportinga mpaka kuko ibintu bya genocide y'u Rwanda narabonye ni turufu bakoresha nabo bakagenda ibibavuga bya FDLR byose niyo turufu bariko barakoresha rero ijya no ni kuduhuma amaso kugira ngo umuntu agume ariko arahangana nabo ntaganire barapasa message yabo ubashigikiye canke ushaka kwifatanya nabo aronke message urumva ni cyafu kuraba cyane abakeneye umuntu abafasha kuvuga kugira ngo bikunde ko bakora publicité y'ivyo bashaka gumviriza Terezo aho ndakubwira ko batsinzwe bahagaritswe ugiye mu myaka iri inyuma gato topic yabo yari igezweho nimba muyizi abari kwiza imbuga bo twari no kwiza imbuga twari kuvuga yuko Imbonerakure zimaze Abarundi urumva igisuma gifashwe kigakubitwa bakakimena umutwe bakagita mu ruzi mwabonye ikiziga cyane gitowe ikiziga gitowe muri Kongo cy'umukongomani bakarigenda bagikoresha kuvuga yuko ari umuntu yishwe n'Imbonerakure barabona ati ibintu byashaje ntibikora ubu rero bariko baraza badubwira ngo intera hamwe mu Burundi nabonye nico kintu rero Abarundi nibaze tugisazisha ukisazisha ni gute nuko utobaha umwanya wo kukiganirira Abarundi uravyumva yes bagume basanga bibagarukamo bonyene message yababone kwida passinga nizina ry'Imana guhaye amezi 5 Karyenda ukazokumva vuga intera hamwe jewe saga ukazokumva vuga intera hamwe jewe saga kujya kuntu twebwe tubaha umwanya kijya n'ikintu cyambe twomenya yuko turiko tubaha nabibonye kabisa nabonye erere nakoze big power turiko tubaha n'uburyo bwo gupasinga message zabo ujya mutipe Otis yo baza ngaka tubwira cy'u Rwanda gwabo ataza gushikira wabo gusa urumva yumve yuko FDLR ari ikintu kije kigomba guhirika leta y'u Rwanda akumva ko ari kibi mugaba kumva bakagenda n'umugambi wabo wo guhirika leta y'u Burundi agacamushigikira urumva mane agacamushigikira ivyo bintu n'umuntu ariko mwe muyaga jeje gituma nababwiye abantu b'imboregwa ega kujya kuntu sugutukana umuntu aba yumva yuko yo kwikunda gusumba abandi aba yaborewe amaranga mutima yiwe kwikunda byamuboreye kabisa so rero ugira ko kwikunda kumuhereko ni mu mwanya wejeje kumwima umwanya agende yikosore aze muganire ataza gucafuza no gushigikira kanaka erega nanje
nanje ntabwo nogenda ku mapano y'abantu bariko baragwanya igihugu cy'u Burundi buce nza gushinga imizi ce nza kubabwira ngo reka ivyo nimugira ibi nibo ya aho bangiye gukoloniza kandi ubukoloni bwaraheze bareke biganirire baguhaye ijambo rivuge bavyanse bavemwo wigire n'ivyo ntivyoroshe nuko nyene bashoboye kuza gutera bakabishobora bazi babikora it's okay na CNDD-FDD dukunda ubu abarundi bakunda bizeye nayo yagira Rwanda kandi yararasa abarundi barapfuye ariko ubu nivuga ati ivyo twaciyemo ntibigaruke ndisubire mu ntambara urumva so nabo nyene baje bakabona yuko bafise ingufu ntibasubire kuza gurutesha umwanya baza kwishurwa baza kwishurwa kuja mu ishamba nibigire barasa babishe bahere nimba bafise ingufu bakora akazi kabakirije nibagira imana bagagira idiriya bigakunda n'ibyanka murabuza Mike ikibazo kihari naho kiko kiragaruka izi pano zacu ziriko zituma basubira kumvisha ugwaruka yuko ngo bashigikira kugira baze babaha inkoho baje kurasana hama babice ugwaruka rwicwe hama abo bantu nyine baca baronka topic yo kuza kuvuga ngo CNDD-FDD iriko rica abasivile irasaba abasivile uravyibuka igihe bagiye muri manifestation bitwaje inkoho abandi intambi abandi baturira amapine bamena amabarabara uribuka yuko hageze igihe bakaca batangura kuvuga ngo CNDD-FDD ngo siriko irakora ngo iriko yica abasivile mbega umusivile amaze gufata inkoho leta ikamwivuna abakiri umusivile canke abaye umunyeshamba erega kya kintu cabaye muri manifestation kwari kugomba guhungabanya urabona saga jewe naragerageje muri ibyo bihugu vya Amerika bakora ibintu by'imyerekano biyamiriza sindigera mbona umunyamerika n'umwe afashe uyu ngo ateze ibintu sindigera mbona bafata ibarabara ngo baratwibagije twebwe tugerera isi inzu itwara imyaka idahubaka aya